bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu gitabo ca Zaburi 107 umurongo wa 43. Zaburi 107 canke Zaburi igice c'107 umurongo wa 43 handitse ngo: ugira ubwenge wese azoshira umutima kuri ivyo, kandi bazokwitegereza imbabazi z'Uhoraho. Imana ishimwe cyane. Ndakwifurije kuza gusoma izaburi yose 107. Ni zaburi ryoshe cyane igenda ivuga ingene Uhoraho agiye acungura abantu biwe. Muri uyu mwanya turasangira ijambo rijanye cyane n'ingene Imana itabara umukene, ingene itabara uwukeneye ikintu, uwuburaniwe, wifuza gutera imbere. Imana iguha ubwenge, ushire umutima kuri ivyo nawe uronke. Ku murongo wa 41 handitse ngo: agashira hejuru umukene amukuye mu marushwa, akamugwiriza imiryango nk'umukuku. Ndagomba urabe ingene abikora. Ari vyinshi turagenda dusubira inyuma tuduga, mugabo reka tuduge rimwe gusa ku murongo wa 35 gushika ku wa 38. Oh haleluya! Muri iki gihe tumaze igihe dusangira ku ijambo ry'umugisha n'ukwezi kukuduzwa, urabe ingene aduza ashira hejuru uwuburaniwe, uwifuza gutera imbere. Imana ishimwe cyane. Izaburi 107 umurongo wa 35 gushika kuri 38 handitse ngo: kandi ahindura ubugaragwa ikidengeri, n'ahagadutse ahahindura amasoko, aho niho agerera abashonje kugira ngo bubake igisagara cyo kubamwo, babibe imbibe, batere imizabibu kugira ngo bironkere ivyeze bikikimvye vyinshi cyane. Akabaha umugisha bakagwira cyane, ntakundira inka zabo ko zikeha. Mukundwa, Uhoraho aguhe ubwenge bwo kubona ingene woronkera aho nyene muri ubwo bugaragwa ubona hatembesha amazi, aho nyene waburiye uharonkere, woye kwicwa n'amaganya no kuvuga nk'abandi, aho nyene uharonkere. Imana ishimwe cyane. Nibutse inkuru yari ryashirahamwe rya bata rikora ibirato benshi bazi rya kera gose, ngo barungitse umuntu muri Afrika araza kuraba kugira ngo arabe ko boharonka abakiriya, boharonka isoko. Ahashitse arataha atanga icegeranya avuga ngo nta bakiriya bariho, ngo bose bagenda bambaye imiguruwazi, ibirenge bisa, bagendesha bahonyora hasi, nta birato, ntibazi kwambara ibirato, rero nta mukiriya tuzoharonka. Bacaronka kuwundi, uwundi araza aritegereza, atasha atanga icegeranyo ngo turafise abakiriya benshi kuko bose bakeneye ibirato. Uhoraho atembeshe ubutunzi aho nyene warukeneye. Uhoraho aguhe ubwenge, Uhoraho akugendere mu masengesho, akugendere mu kwiyumvira, mu kurimbura, mu gukora, mu guca ubwenge aho uri hose. Niba aduza umukene, sinzi ico ukeneye. Umukene si wa wundi adafise amaramuko gusa. Umukene nurya mutunzi akeneye gutera imbere, nurya akeneye ikimuteza imbere. Wowe ufise urudandazwa ukeneye abarugura, wowe ufise ibidandazwa ukeneye transport, ico ukeneye cose Uhoraho aguhe ubwenge bwo kuronkera aho nyene, bwo guterera imbere aho nyene, bwo gutunganirwa aho nyene. Imana ikungurira ubwenge nk'uko tubona aya mazi, wagukigwe atembeshe, uronke ubwiza aho nyene waririye, uronke indirimbo aho nyene wababariye, maze ijuru nezegwe, nawe unezegwe, n'abakuraba nezegwe. Imana ikugire neza. Urakoze kudutega yombi.